Iyi weekend mu mikino yatangijwe n'umutoza Unai Emery utoza Aston Villa wongeraga kwibutsa Arsenal de Gunners yuko icyizere ndetse no kwihanganirwa bagiriye umutoza Mikel Arteta we yaza kugihabwa yari gukora ibirenzeho kurushaho. Umutoza Unai Emery ahuriye na Arsenal de Gunners akomeza kwizonga kurushaho dore ko imikino itandatu iherutse guhuza umutoza Unai ndetse na Arteta yabashije gutsinda umukino umwe wose. So gutsindwa na Aston Villa 2-1 gusa kubera yuko ikinyuranyo cyari amanota 8 kuri ubu ngubu hasigayemo ikinyuranyo cy'amanota 3 gusa we na Manchester City nyuma yuko Man City yo yabashije gutsinda ikipe ya Sunderland ibitego 3-0. Ku rundi ruhande ikipe ya Chelsea the Blues yongeye kunganya n'ikipe ya AFC Bournemouth. Chelsea ikomeza kugaragaza kwitwara nabi ku makipe asa nkaho aringaniye. Umutoza Arne Slot wa Liverpool bikomeje kwanga kurushaho kora kuyongera gutakaza amanota 2 ubwo yanganyaga n'ikipe ya Leeds imuturutse inyuma ibitego 3-3. Naho kuri wa mbere Manchester United yongera kwiyunga n'abafana ubwo yatsindaga ikipe mbi kurusha izindi muri champion y'Ubwongereza uyu mwaka yitwa Wolverhampton Wanderers ibitego 4-1. Iyi wavuze icyo ugomba kumenya mu mikino 15 irutse gukina muri English Premier League imaze gutsindwa imikino 13 inganya imikino 2 bivuze ko ifite amanota 2 yonyine mu manota 45 yagombaga kuba ifite. Yeruka gutsinda igitego muri Premier League mu kwezi kwa 10 yongeye kukibona ihura na Manchester United. Arsenal yaciye urutonde gusa isigaye irusha amanota 2 yonyine ikipe Man City kurikiye ikarusha 3 Aston Villa ku mwanya wa 3. Muri Espagne ho FC Barcelona yakongera gushimangira ubwo yatsindaga ikipe ya Real Betis kuri 6 ibitego 5-3 ikomeza kwerekana ko ifite ubusatirizi bwiza ariko ikagira defense mbi nk'ibisanzwe. Real Madrid yongeraga gutsindwa umutoza Xabi Alonso uri mu mazi abira. Real Madrid yatsinzwe na Celta Vigo ibitego 2-0 itahana n'amakarita 2 y'umutuku. Kuri ubu ikipe ya Real Madrid yarushaga Barcelona amanota 5 ubwo bamaraga guhura. Kuri ubu ngubu ikipe ya Barcelona imaze kurusha Real Madrid amanota 4 yose ku rutonde rwa champion. Munyemenetsoreze muri championnat Rwanda Premier League muri weekend umukino rukomeye ku rutindi n'umukino wahuje amakipe yarakukenye ku rutonde rwa championnat ndavuga Police FC ndetse na APR FC. Uyu mukino waje kurangira amakipe yombi anganije ubusa ku busa. Ku rundi ruhande Rayon Sport yongera gutana ibyishimo kera kabaye ubwo yatsindaga Musanze Football Club ibitego 2-0. Ku munsi ejo no kuvuga kwa mbere ekipe yerutse kwemererwa gukina championnat Rwanda Al Hilal yatsinze ikipe ya Mukura Victory Sport ibitego 2-0. Reka ngubwire ko ekipe ya Police FC cyobo urutonde rwa championnat irusha amanota agera kuri 4 APR FC yikurikiye gusa APR FC irakizigamye umukino w'ikiraniza uramona Al Hilal. Rayon Sport kuri ubiri ku mwanya wa 6 ahirushwa amanota agera kuri 6 na Police FC iyo urutonde rwa championnat. Ibi byiza kuri mwese nk'ibisanzwe nge nitwaga journalist Chiblues. Ciao ciao.